tugirereko tugirereko gusa neza no kumota neza kuri twese. Ndabaramukije cyane. Icambere na mbere manje gufata kano kanya ngo ndabashimire bivuye ku mutima ko mwumvise akamo kacu mukadutera iteka mukatwitaba. Murabizi yuko uko twogerageza gukora uko ariko kose ibikorwa bidafise mwebwe nta na hamwe bishobora gushika. Mwisi uyu munsi ni ngombwa uko umuntu yoba ari umunyempano kose, uko umuntu yoba afise ibikorwa byiza akora, uko ikintu coba ari cyiza uko ariko kose ni mpaka aba afise abantu ari bo mwebwe kugira ngo mushobore kumufasha kubishikana kure. Umve rero ngo turabashimiye cyane ko mwatwemereye kwitaba kano kamo kuri uyu munsi. Hama twicaye ngaha ku izina rya Leko Company, ntabwo twicaritse ngaha na Alvera Muhimbare, usibye ko uno munsi biri official ko nanje ndi umwe mu bagize Leko. Bahora banyita ngo Mama Fashion kubera ko murabizi ko mfise aho ndandariza impuzu z'abadamu, ariko uyu munsi ntabwo nkiri Mama Fashion gusa ahubwo ndi Mama Leko. Aho muzeza murambona hose muzeze muraba Mama Leko. Ama igikorwa catwicaritse no kugira ngo tubereke ibi bikorwa byiza twari tumaze igihe turi mu ruganda turiko turagerageza guhingura kugira ngo tuzobishikirize abantu babashe kubikoresha. Ico nshaka kwizeza abantu mbere yuko dufata umwanzuro wuko twemeza ko tugiye gutangura kubishikana mu bantu batangura kubikoresha, ubwacu twaravyipimiyeko. Turamanza turabikoresha haba mu kumesura, haba mu amasabuni mwabonye turagerageza turayoga, kubera ko ikintu conona umubiri ntabwo ukibona uyu munsi gusa, biragusaba umwanya ukamanza ukavuga ati ikintu ngomba guha abantu manze menye ko nanje ntanze produit nziza. Turetse n'ivyo ntabwo twapimye ku mubiri gusa, ahubwo ibi bintu bikorwa n'abantu bavyigiye. Majambo make birujuje ubuziranenge kandi biremewe no mu buryo bwa sante ko bidashobora konona ubuzima bw'umuntu. Uhereye uyu munsi izi sabuni tugiye gutangura kuzishikana mu bantu. Nibaza ko namwe murakoresha amasabuni dufise nyinshi twazanye ngaha. Make sure ku mafaranga wazanye ntutahe udatahanye isabuni. Mugende mundushoreye kubera ko ni mwebwe muzodushingira intahe. Ni mwebwe muzodushingira intahe mukavuga yuko amaproduit yacu ari meza. Hama mfashe n'akanya ko gushimira Leko kuba barandavye mu bandi banyempano benshi bakabona yuko ari jewe umuntu nkwiriye kubaserukira kugira ngo nshikane ibikorwa byanyu kure. Banyakubahwa sinzobakoze isoni, cyane cyane ko ari ryo shira hamwe rya mbere ringiriye icizere rikambonamwo ko nshobora kubakorera bino bikorwa bigashika kure. Nzotuma baticuza impamvu bampisemo nk'umu brand ambassador, ahubwo banashima Imana kuba Imana yarabahaye yerekwa ryo guhitamo jewe, kubera ko ibikorwa byabo nivyashika kure nanje nzoba nshitse kure. Kandi nitwakorana neza bizotuma n'ayandi ma company nayo angirira icizere akabona yuko dushobora gukorana. Nuko ndabashimiye cyane ko mwemeye kubana natwe. Sinovuga amajambo menshi, babasiguriye amasabuni ukuntu akora, turakenera mu buzima bwa misi yose. Cyane cyane aba mama nibaza yuko tuzobana muri runo rugendo rwo gukira amatashe mu maso. Even me murabona ko aracari y'utuntu. Naragerageje gukoresha aya masabuni, mbonye ari sawa ngiye gukira ndavuga ntoya reka ndindire nzokire ndiko ndamamaza kugira abantu babone yuko amasabuni dukora ari meza. Simave ngira ngo ntangure kwamamaza mfise po nziza bizongora gusigurira abantu none kusa neza mu maso vyagenze gute, ariko babonye ko ngifise tuno tuntu mu maso dukenya abantu babwiye ati muze dutangurana urugendo rwo gukoresha isabuni ya Leko, bakabona ikintu cyahindutse ku mubiri wanje. Nibaza ko bizotuma n'abandi batugira icizere bagakoresha amasabuni yacu. Murakoze kuri byose, tugirele ko Imana ibaho umugisha.